Nkuko mubizi kwa 2023 ntwarante 2019 umugwi wacu intamba mu rugamba warashoboye kuronka uburenganzira bwo kwitabira inkino za nyuma z'igikombe ca Afrika zizobera hariya mu gihugu ca Misiri kuva mu kwezi wa 6 ca mu kwezi kw'indwi ukwezi kose bariko barahiganwa uko ari 2024 yarose ubwo burenganzira. Nagoma ntangure shimire abarundi bose, tutangwe dushimire abarundi bose ingene bashigikiye intamba mu rugamba. Twarabonye imbere mbere n'inyuma y'urukino ingene bavyifashemwo, tugashimira namwebwe abamisha makuru ingene mwatangaje urukino ku buryo rwamenywe n'umurundi wari wese uri mu rufunzo hariya hafi ya Magarazi gushika mu Ruzo canke uri ngaha i Bujumbura gushika hariya mu Rusigabangazi muri komine ya Gisagara mu Cankuzo. Dushimire neka mbere no muri komite executive n'abandi bose bakurikirana hafi ibijanye n'umugwiserukira gihugu uko bitanze kugira umugwiserukira gihugu wacu ushobore gushika ku ntsinzi warose. Amatwagwa tumenyeshe yuko rero nyuma y'intsinzi abasigaye ko dutegura neza ifaze ya nyuma yo twita faze finale. Twari nkuko twabimenyesheje hari bimwe biza birahindagurika ku munsi ku munsi mwa twamenyesha yuko ubu twabwira intumwa z'ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi ziko zirerekeza hariya i Cairo mu birori bizoba ku itariki 12 aho tuzogera tirage soro tukamenya imigwi turi kumwe mu itsinda uko ari imigwi ine bizoba hariya i Cairo itariki 12 naje niyo nzoba ndi nzogenda ku munsi buca biba. Hanyuma kandi niho azotuma tumenya byose kuko tumaze kumenya umugwi turimwo nuzomenya dupanga inkino za kivandimwe kuko imigwi myinshi yarasabye ko twokina inkino za kivandimwe mugaturindiye yuko izo nkino tuzipanga turavye abo tuzoba turi kumwe mu migwi. Rero ku munsi wa gatanu niho iyo tirage izoba. Hanyuma ikindi naco gizotuma iyo tirage idufasha ni kumenya aho tuzogirira imyimenyerezo. Nivyo nkuko twabivuze ko twifuje mu gihugu ca Turikiya mugabo hariho kubera inkino nyinshi zasabwe za kivandimwe tuzoraba ahari imigwi igihugu kizogendamwo imigwi tutazokina mu nkino za mbere z'amapure. Ni kuvuga ni twasanga imigwi myinshi iri muri Maroc tuja muri Maroc tukeneye gukina, nitwasanga bari muri Doha muri Qatar tuzoja Doha, nitwasanga bagiye muri Emirates hariya muri Emirate Arabini tuzogendayo. Umva rero byose bizomenyekana ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Nico gituma ku munsi wa kabiri equipe technique muri federation zitangwa gukora ifatiye ku bizoba byavuye muri tirage yo ku munsi wa gatanu. Hanyuma itariki 29 30 twafashe itariki 30 niho komite executive rero izocikorana kugira ngo byose ibishire ku murongo. Ikindi cihuta twamenyesha nibijanye n'umwambaro. Murazi yuko umugwiserukira gihugu intamba mu rugamba nivyo mwarabonye ko ari wambaye umwambaro wa Nike, ni umwambaro watanzwe na Nike kubera Saido Berahino asanzwe afitaniye amasezerano n'uwo mugwi, niwe rero yari yatse y'imyambaro barayitanga muri Nike. Mbwa kandi twarasabye aba equipment kugira ngo abifuza kwambika umugwiserukira gihugu w'u Burundi nabo nyene batangure kugira ama proposition. Turafise rero ama proposition tudashobora kubabwira ubu byose zobigirira i Cairo. Bamwe twabwiye tuko twohurira i Cairo kugira ngo ce tubiganira. Mbwa kandi twasabye yuko abakipamenti bacu baca baduha n'umwambaro w'abene igihugu bazogura. Nivyo nitwaronka umukipamenti abiburaya impuzu ziba zizimbye gatoyi kuko murazi nta mwambaro w'iburaya uri musi $20. Rero ivyo navyo tuzobivugana aho nyene mu Misiri kuko bamwe twaramaze kuvugana bazo bariho bari. Hanyuma ikindi naco ngira ngo nikijanye n'uburyo buzokora twagoma mbere dutera kamu abarundi ko boshigikira umugwi wabo.
twaratevye kubivuga muga kandi ntihararengerana kuko murazi ko haciye imisi 10 n'iyindi turose ubwo burenganzira. Twagomba dusabe rero abarundi bashobora guterera ku buhinga bwa telefone ngira ngo baramaze gushiraho inimero batererako muga dusabe n'abantu bafise uburyo ko duterera. Nivyo turafise ibihumbi 200 hafi by'amadolari mugabo turavye amatike tukaraba ingene hirya no hino tuzoca n'inkino zo kwitegura dusanga ayo mafaranga ari make naco gituma dusaba yaba leta ko duterera kuko yawe dufata mu mugongo muga kandi twagomba dusabe n'ubu ko yorushirizaho kuko ni imboneka rimwe aho kuva twikukira imyaka 57 irangiye tutari bwigere dushobora guhonyeza ikirenge mu nkino za nyuma z'ico gikombe. Niteka rero ku gihugu tugatera kamo rero leta nayo nyene ko yo dufata mu mugongo hamwe mbere nabikorera utwabo. Hanyuma ikindi naco nuko abakinyi bose ari bose nkuko mwabibonye bakina hanze bose bameze neza kuko tubakurikirana ku munsi ku munsi. Hanyuma kubera mu gikombe muri phase finale hagenda abakinyi atari bose hagenda abakinyi 23 nga kandi dusanzwe dufise abakinyi bashobora kwiyongerako na kuko ntishobora no kubavuga n'ubu ko ntibarakonfirma ugaca usanga nk'igitigiri cyabo twa dufise kirarenze muga twamenyesha yuko utazogira amahigwe yukuba ari mu Misiri azoba ari wa federation tuzomufata neza nk'umukinyi ari mu rutonde rw'ababitumwako.